ikibazo kijanye na gestion de pharmacie ndanezerewe cyane kuko umushinga amateka akigarukanye ni ikibazo cy'inkuramutima burya tumaze kubonamo ingorane nyinshi mu mafarumasi ni menshi cyane nkuko nigeze kubivuga hariho ayadakurikije amategeko nayo twovuga yuko atanga uburozi kubera tutaba tumubona neza niyo bakura imiti iyo tugiye muri inspection hari amafarumasi twabonye by'ukuri ko adandaza imiti utabona neza iyo yavuye kubera ta traçabilité mu bijanye n'amafacture twabonye rero turafise icegeranyo c'amafarumasi ategerezwa kugagwa arenga 2,200 raporo twarayitanze bariko barayiga muri la plus haute autorité twayitanze chez la plus haute autorité présidence iriko iraciga mu misiza tuzozisohora umuntu wese yibone hanyuma administration idufashe tuzugare kugira ngo hagume amafarumasi dushobora guherekeza akazovamwo ikintu 2,700 ziteza kugara ivyo ni ngombwa hanyuma dufise n'izindi 4,300 privé turaba ko twogwaza tugaherekeza tukaraba yuko zizovamwo ikintu ubundi mu mategeko twateza kuba dufise amafarumasi atarenga 1,400 kuko murazi yuko ibitaro byose ivuriro ryose rifise farumasi aya farumasi buto igihugu ntikiyakeneye kuko tumaze gutunganya neza amasantre de santé n'amahopito byose biba imiti iraboneka ku buryo tudakeneye utudundi farumasi duto tumeze nk'utuza kugora organisation du système pharmaceutique muzodufasha nk'abajejwe ubuzima bw'abene gihugu ntawo tuzoba turiko turahohotera ahubwo tuzoba dushaka kugira ngo dushire ku murongo urugwego rw'amagara y'abantu dukingire abene gihugu abantu baragishana nkuko mwabivuze baragwara bakavuga ngo bariyishano kandi bariye paracetamol yabitswe nabi canke yaboze atawuzi iyo yavuye nivyo rero turiko turashaka kunagura ubwo rwego rw'imiti mu Burundi kandi nta nkeka turizigiye yuko muzobidufasha muzodushigikira